so je navyakiriye urabona turi munsi y'izuba kandi rero munsi y'izuba si ngombwa ibintu byose ngo byere sometime nyene birashika nyene umuntu agakosha nyene reje uko ndabibona vraiment bentura hari kwera Imana ibandanye y'umuzigama rero nizwe ko yogirirwa imbabazi kugira asubire kwidegembya kubera usabye ikigongwe sometime arakire kurigwa je nuko ndabibona kabisa Mbega akajambo kamwe reko kwa Bentura Pandisi akajambo kamwe brother so ikibura umwanya twayihaye nturagira kandi n'abantu ntibihebure umuzigo urabashwaramo rero nyene baracabitunganya neza bagaheza turashobora kubibamenyesha kandi bakabibona nyene ku marezo sosio ubwo nububeshi vraiment nububeshi twe nitwigeze dushwana kandi igikorwa kirengaho n'ubu turayaga bose tugahuza fresh jitse turindi umwanya ugere nyene ha mu muzigo ube yawe utinyene nta bindi kabisa umuntu wese yarise muyo ide ko twigere dushana mana nakure mu mutwe twe nitwigeze dushwana yani bwa bumwe nyene twari dufise kare tukikorana n'ubu twirinde ni bwa bumwe nyene yani turinde Hello everybody, my name is Radio, this is Major Talent TV. We come back again. Twagarutse kandi hamwe tukubwira byinshi muri entertainment, hamwe tukuzanira aba hitmaker kuri micro ya Major Talent TV. Right now wibaza ko ndi kumwe nande, ndi kumwe ni cyamamare, ndi kumwe n'umuririmbyi ariko arakora fresh muri industry ya music plus 257. Ndibaza urabona ati yifunze ku marori ku magire ameze fresh. Reka tumwakire brother Vip sasa brother. Poa kabisa. Uko fresh man. Safi. Brother unapendeza sana bro. Asante kabisa. Naona ibintu ngavya ma. Sasa hii ni Africa GM. GM great man. Sasa una nakubwiye ati ndi kumwe ni G yifunga yambaye iboro iriko izina jiwe great man GM bisigura great man. Sasa tukiri ngaho nyene brother ku bantu batazi umuntu turi kumwe genda kuzi bro urabizi ko ndakuzi brother ndabizi yuko hari abantu bakurikirana entertainment batazi great man ni monoki great man bisigura iki bro great man kubatumva ico bisigura umugabo w'ijunja n'ijambo umugabo w'ijunja n'ijambo great man umugabo sasa great great yani ijunja yani tukiri ngaho nyene brother kubera kire uvuga ati reka je niyite great man ndi umugabo w'ijunja n'ijambo fresh ndi umugabo w'ijunja n'ijambo so je ndiko nandika songe zihanura abantu kenshi iryo ni rya jambo hama nyene urabona ndi umubige nyene nawe cyo byumva avuze ati ndi umubige sasa kubera kutise big man basi ananze great man yani kwa isonge zanje ziraremereye zimwe ivyumviro byinshi nyene yani bihanura nyene uvuze ati isonge zanje ziraremereye je nifuza kumenya songe zawe ziremereye gutega muta ukuntu ziremereye ukunda zandika yani ivyumviro birimwo uvyumvira usanga biri nk'impanuro nyinshi niko kuntu ziremereye rero mbega great man mu kwandika imizuka niki kintu wisunga brother mbega wisunga ibintu vyakubayeko cyangwa se mu kwandika indirimbo wewe urabiki kugira wandike songe bro so sometime je mu kwandika indirimbo hari gihe nyene ndavyumvamo nk'ibintu byambayemo cyangwa ibintu mbona biriko biraba ku bandi muri societe nkaheza nkabyandikamo ikintu kikaza kimeze neza ni yihe sije udashobora kwandika ku indirimbo bro sije udashaka gukoresha iyo uri kurandika song nta nimwe yako ntituramumva arimba igishego ndabesha sema sasa giye wabuze ati nta nimwe freestyle rero igishego na mataka yawe ibintu byose yumwa bro here we go boy here we go now nyegera baby girl I love you so give me like I feel it when I give me my time yo it's your boy great man umugabo w'ijunja n'ijambo man sasa twigarukire ku muziki wa brother mbega great man wamenye ryari brother kufise impano yo kwari kuko navuga yuko bakuzi ba Major Talent TV hari abantu benshi bafite impano brother bataza ati mbega impano yanje niyi ugasanga umuntu afise imyaka hafi 10 ataramenya ati je ndafise impano yo kuririmba yo gutambuka akagenda kumenya umwanya waragiye mbega great man yatanguye kumenya ko afite talent ryari bro so je kumenya ko afite talent
byaje nko mu ma 2018 ivo rero nkaza nisanta nyene ndi muri mood y'umuziki nyene numva nyene amaidaza niko kwandika indirimbo nyene hama ndaja muri studio nyene ndakora indirimbo nyene kabisa. Yeah. Mbega indirimbo ya mbere wanditse yagutwegeye kingana gutega bro? So indirimbo ya mbere nanditse. Ntatubeshe ijya mbere turazi umwini mushasha utera amabavu brother. Mbega indirimbo wanditse ya mbere kwa Greatman yagutwegeye kingana gute? So yantwaye nka Dejour. Kurandika imizuka ufuta wandika Mr igakama n'ubundi nkagenda nka medita n'ubundi kaza nyene ndabandanya mpaka ndayimara. Indirimbo yari yitwa gute rero Gamel? Indirimbo yari yitwa tubyare bake. Twende freestyle tubyare bake. Barundi kazi ni munze twese hamwe tubyara abo dushoboye kurera niwo mugambi mwiza w'igihugu ni mushinge w'iterambere. Iyo niyo ndirimbo nanditse hari nko mu 2018 nyene ijya mbere nyene numva imistariza nyene kabisa. Novuga yuko je namase kumva imizuka numvise n'indirimbo menga wari kurahayagiza wari kurigisha mu bisanzwe uvuga ati tuvyare bake dushoboye kurera. Mbega indirimbo yakugejeje hega brother? So sindayisohora. Nturayisohora indirimbo wandise unasikia indirimbo yandise yahereye ko ntarayisohora nuno musi kubera iki brother? Mbega haburi so imva indirimbo zose nanditse sinoja ndazisohora nimwe ndazimare iri muri programme y'izindi nzosura sindayisohora vraiment gusa iri muzo nemera nyene soon nyene nzoyisohora nyene ibe out. Bisigura yuko ebana vuba twitega indirimbo tuvyara wo dushoboye n'indirimbo iri impanuro brother. Mbega kubera ko wanditse iyo ndirimbo kavuga ati reka nisungo ya majambo impanuro zirimo mbega washatse guha ubutumwa abandi brother? So nkakujya nyene abaririmbye kesho usanga arabavugizi nacatse ntange message nyene kuri societe. Urabona ko abantu usanga babyara abantu benshi ndabantu banyene sometime nk'umuntu nyene azabyara abo bikwiranye n'uburyo afise nyene niyo message nanditse muri iyo ndirimbo. Mbega tukiri ngaho brother, mbega niwashika mu bigero Greatman hoho wozovyara abana banga ko urumva kwanza watanguye kwigisha ati tuvyare bake dushoboye kurera sivyo none gamute? Mbega wewe ni hagera mu bigero uzovyara abana bangahe gapo? So je nzobyara sero n'uburyo nzoba mfise nabona mfise bwishi nzobyara abo nzoshobora gusatisfeza nyene mwa mabezwebo yabo nyene bivanye n'uburyo nzoba mfise. Greatman brother, reka tuvuge kuri ku muziki w'u Burundi brother, kuko umuririmbyi w'umurundi twese dukurikirana entertainment umuziki w'abarundi kandi turabarundi brother. Mbega wowe nka Greatman umuziki w'u Burundi ubona uhagaze gute brother? So umuziki w'u Burundi kuno genda ubona uhagaze kubera uko wari urejo no musi sikuri yani uko iminsi igenda no kugenda hiyongera ko utera imbere ku yindi ntambwe. Je mbona vraiment ubu byofuma biriko bigenda fresh kidogo kabisa. Kubera kuvuza ati kidogo kuko uvuza ati kidogo bisigura yuko hari ibintu bitagenda fresh. Kubera iki kidogo brother? Ni kidogo juu urabona abarimvyi b'abarundi nta beshi baraza basora indirimbo bakwiza ama 1 million views beshi. Kandi urabona se barimvyi beshi umuziki uri hanyene nkuko bavyipfuza nabo uri hano bari nkuko bavyipfuza. Gusa rero byose bigenda bihinduka ni buke bizoshika nkuko nyene tuvyipfuza. Greatman urenzanye ebana makuru kabisa ariko aravuga ku uyu mujama no musi murazi ntitwigera tujya umunwa turabaza ibintu ko tuvyumva kugira ngo turonke umuco n'abakunzi ba Mijo Talent TV bamenye ukuri guhari ku muririmbyi wacu nukuhe. Greatman biriko biravugwa yuko Greatman yoba yarazanye umugore kandi nta mariage yigeze akora, bivugwa yuko n'umukobwa bakundana aramutera inda acha aramutwara. Brother dushaka tumenye mbega vyukuri Greatman yoba yarazanye umugore brother? Ico ni kinyoma cambaye ubusa. Ariko ayo makuru nawe amaze gushikira. Naje ndumva amamirimiri uko muri quartier ariko sivyo. Unasikia aravyumva muri quartier. Dushaka ruduha umuco brother kugira ngo n'abakunzi ba Mijo Talent TV tumenye ukuri. Mbega Greatman bimeze gute brother ku bintu biriko biravugwa? So ibyo sivyo. Gusa umwana arahari nyene nta ndafise ari ngaho nyene arapowesheje kabisa. Bisigura ko ari cyana cyawe umenye. Ewana kirakazi. Nasikia bro ati cyana kirahari ahubwo nta ndagifise brother. Mbega ivyo bavuga ko naho muba mubana bro? Nububeshi ubwo sivyo. Sivyo? Ego vraiment sivyo.
ni mubana ariko umwana tuwarahari umwana arahari gusa kiriho tubana kandi nta n'indafise kandi hageze ko tubana bizomenyekana nyene mwese nzobakoranya nyene mumanze mu tubanze dufate agafanta nyene twicara ahantu ebana dutwike reka rero tugaruke kwanza ku ndibaza mwamaze kuvyumva yuko ata muntu babana ahubwo gusa ari umuntu w'abantu atari ukuri brother reka tukorake ku ndirimbo mu misi heze twarabonye amavideo cyangwa se twarabonye muri studio novuga muri Arion Music mugiye gukora indirimbo muri abarimvyi benshi abajama babiri bava hega brother babiri ni jewe n'uwundi wibubanza nyene no abajama babiri bandi babiri bava Muyinga twarabonye muri studio muri Arion Music ibyishimo ari byinshi ariko kugeza no mwanya indirimbo ntiturayibona mbega habura iki brother so ikibura umwanya twayihaye nturagira kandi n'abantu ntibihebure umuzigo urabashwaramo rero nyene baracabitunganya neza bagaheza turashobora kubibamenyesha kandi bakabibona nyene ku marezo sosio ariko reka ndakubaza ikibazo kuko je naravyumvise ahantu vyaranguye mu matwi ariko uno munsi yashaka tumenye ukuri iguhari n'ukuhe byaravuzwe yuko mwebwe hagati yanyu abo mwakoranye ijya collab bajya bajama bivugwa yuko mwashwanya hagati yanyu ariyo mpamvu turiko turaronka indirimbo mwagiye gukora muri studio bivugwa yuko mwebwe ubwanyu mwashwanye ariyo mpamvu indirimbo itarasoka brother ico naco kivuga kwiki bro ubwo nububeshi vraiment nububeshi twe nitwigeze dushwana kandi gikorwa kirengaho n'ubu turayaga bose tugahuza fresh juste turindi umwanya ugenye nta mu muzigo ube yawe utinyene nta bindi kabisa umuntu wese yarise muyo ide ko twigeze dushana mana nakure mu mutwe twe nitwigeze dushwana yani bwa bumwe nyene twari dufise kare tukikorana n'ubu twirinde ni bwa bumwe nyene yani turinde nyene umuzigo uze hama tuha abantu nyene bawakire ati muduhe igisasu man kibanze kidutwira wagwana wavyumvise ni great maraguye ati wagwana brother reka tugarukire kwanza ku ndirimbo yawe shasha Imbubuti freestyle bro numfira imbubuti bivuge muko numfira imbubuti please ndasabye uimbwire numfira imbubuti bivuge muko numfira imbubuti sasa tukiri ngaho nyene brother indiri ushatse kuvuga imbubuti kuko novuga ni kirundi kigoye brother imbubuti naje ubwanje sinumvi cameraman urumva ico bisigura imbubuti sasa brother kweri kimanzi kirundi kigoye bro ni great manager n'ivyumviro biremere kandi byigisha rero gupfira imbubuti mu kirundi ni nkuko ubona umusto ukamufiringa ariko ntubimubwire gusa akaza bibonera nko mutuntu mugirira mugo utabimubwiye cyangwa umusto nyene akakubona akagufiringa ariko ntabikubwire mugabo we uravye mutuntu akugirira ukabibona kujya kuntu bibona atabikubwiye mutuntu akubwira nivyo bita gupfira imbubuti mu kirundi gupfira imbubuti wallahi cameraman nasikia ico kirundi kirundi cindani kirundi kinyegeje brother mbega ico kindi wakigega so ico kirundi nyene so yanandika isonge nyene maze gutora title yani ivyumviro bizojamo nayumviye uko noyita nyene ndahanuza n'abajama nyene basanzwe bazi kirundi cyane barambwira nyene minsiguro yiyo terme imbubuti niyo mpamvu naciye ndayita imbubuti mbega great man asanzwe afise management brother oya nta management fise kweri nije ni wewe tu yego nije bavuga mu kindi ati nije ni papa nije ni mama siko bavuga brother nuko nyene biri kabisa mbega ubona haburi kikugira ngo great man aronke management brother so je nta kintu mbona kibura gusa ahubwo nk'aba boss batumva nyene barabe kweri baze dukora umuti yego je ndumwe ndi ngaho nyene kweri imiryango iruguruye gusa tuvyumvikanye nyene bikagenda neza tubashobora gukorana nta kibazo ariko uno munsi renshi akanda kubaza kare kuko hariko haravuga amajambo menshi ku media amajambo atandukanye amakomanteri ku bintu vyinshi novuga yuko uri umurinzi w'umurundi sivyo ndibaza warabonye ivyago vyashikiye Benturo Pandis ahari mu mpimba tumwifurize koroherwa brother kuko urumva ni ibintu bigoye sana brother mbega ho bijya bintu wavyakiriye gutega papa so je ko navyakiriye urabona turi munsi y'uzuba kandi munsi y'izuba singombwa ibintu byose ngo byere sometime nyene birashika nyene umuntu agakosha nyene reje uko ndabibona vraiment Benturo ahari kwera imana ibandanye y'umuzigama
rero nizwe ko yogirirwa imbabazi kugira asubire kwidegembya kubera usabye ikigongwe sometime arakirekurigwa je nuko ndabibona kabisa. Yeah. Mbega akajambo kamwe reko kwa Benturo Pandis, akajambo kamwe brother, kuko ndazi nimba atakubona bene wabo barakubona canke se umuvyeyi warakubona, akajambo kamwe kuri Benturo nk'umurimvyi mugenzi. So Benturo aho uri hose ubandanye urema, Imana irakubona, Imana niyo cabona. Natwe tukuma bagenzi ba kumavi tugusengera nibaze sune ko bizogenda fresh ukarekurwa canke ukagira ikigongo ugasubira kwidegembya nyene. Kabisa big brother Benturo Pandis, reka tugusabe brother aho uri komeze koroherwa, Imana irakubona big bro, vuba uragaruka ongera utwike uduhe vya bisasu brother. Ebana big up sana big bro. Great man, hama tujigarukire kwanza ku muziki brother. Mbega great man, twiteke collabo ryari yibisazi bro. So collabo ya mbere yibisazi niyo nyene tugiye kurekura soon. Apani yo turi uri kumwe n'aba Regent, nk'aba Big Fizzo, ba Satbi, ya Very Nice, ba Natasha La Noma. Ibintu nkabene ivyo bro. Urabona iyo songe shasha ya collabo iri cyari muri studio ntiyasohoka. Rero ikaza umva cyangwa planifiye izindi programme zizokurikira. Ya vuba zobimenyesha. Inyuma yiyo twitega indirimbo yawe nyene cyangwa n'indi collabo nyene yibi. Inyuma yiyo bazitega iyindi yiwanje, hama nzoca ndababwira mbazo bari collabo izokurikira bazoca babibona muri programme zanje. Uvuga ati je uno mwaka nugu twika man. Kabisa umwaka azoca wambaye. Azoca wambaye kabisa bataraja kuri YouTube ya Great Man. Bagende bandike Great Man Burundi, bagire subscribe, bagende kuri IG bandike uko nyene Great Man Burundi, kuri Facebook yose bagire Great Man Burundi, hama batekane barindira ikintu gishashe kigiye kuzako. Ya brother, tumera nk'abasozera brother, akajambo kanyuma acangwe se bakunda kuvuga ngo agasuni karugi. Ndeka akajambo ubwira abafanzi bawe muri rusangi n'abakunzi bakurikirana entertainment mu y'u Burundi, bitege iki kwa Great Man, bimeze gute, bitege ibishasha bimeze gute brother, tumera nk'abasozera big bro. Ikintu nobwira bariko barankurikirana n'abafana banje n'abakunzi b'umuziki muri rusangi. No babwira icambere gukunda umuziki w'u Burundi. Bakunda umuziki w'abarundi, bakunda abarimvyi b'abarundi, kugira abarimvyi natwe tubande dutera imbere, babandanye badukurikirana nko ku mboga zacu zose dukoresha, barinde nye tubahereza ibintu bimeze neza kabisa. Ya brother, reka ndagushimire big bro, wakoze kuduha time, wakoze kuyaga n'abakunzi ba Mijo Talent TV. Ndabwira ati big up sana brother, you the best man. Ewana big up sana big bro, bakunzi ba Mijo Talent TV, reka ndagushimire we wakurikiranye iyi video. Ntibagire kuja kuri YouTube channel ya Great Man Burundi ukore subscribe, ucuja kuri YouTube channel ya Mijo Talent TV ukore subscribe kugira uzurabona vyinshi tugushirako umwanya ku wundi. Wowe wabikoze big up sana, wotalabikora please genda ubikore kugira ngo ukomeze kudushigikira. Duhari ku bwanyu, ni mwebwe dukorera. Wowe wabikoze big up sana, wotarabikora genda ubikore. We love you so much. Dusubire ubutaha, twari kumwe na Great Man. Yo, what up? Peace.